Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 15 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Turi ku munsi w'Imana nyene, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe naho utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka kazina muntu, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: umwe arapfunzwe inyuma yaho uwo bakundana yatowe yapfuye. Uwitwa Emeline Nihimbazwe yatowe mu gitondo co kuri uyu wa 13 Gitugutu 2023 yapfuye nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'umutumba wa Buhororo ya mbere. Ahagira ati twibaza ko yoba yacikiye maze tumutora mu Ndubura muri komine Bubanza yishwe. Mu matohoza hakaba hamaze gufatwa umusore bivugwa ko yari umukunzi wiwe, akaba hapfungiwe mu gasho k'igipolisi ca komine Bubanza. Abikekwa ko bafise uruhara muri iryo gandagurwa rya Emeline Nihimbazwe bariko bararonderwa nk'uko uwarongoye uwo mutumba abandanya bishikiriza. Uwo mukobwa yari afise imyaka 19, yaba ku mutumba wa Buhororo ya mbere mu gacimbiri ka Mugongo. N'abamubonye ubwa nyuma ngo bamuherutse kw'ishure shingiro rya Mugongo. Abavyeyi b'uyo yitavye Imana basaba ko abagize uruhara muri ubwo bubisha bobihanirwa. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni ngaha muri ano makuru, ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Ruyigi abantu babiri baciriwe urubanza bagirizwa kwica umuntu. Alfredi Nibaruta w'imyaka 45 yagirijwe kwicisha umukozi wiwe inkoni. Sentare nkuru y'igihugu ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi yafashe ingingo yo kumupfunga imyaka 10. Uwagirizwa icaha kimwe nawe Firmin Nduwayo nawe nyene akaba azopfungwa amezi 6. Iyo ngingo yafatiwe mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri ubu wa kane. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanya, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Nayo kandi ugutanga imiti ivura indwara zo mu mutwe ku buntu ni icifuzo c'abanonosoye ivy'inyifato. Ikigo kivura abagendana indwara zo mu mutwe co mu Kamenge mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura ubu kiri mu ngorane zo kudashobora kwakira abacitura bose kubera ubwinshi bw'abagwayi. Mu mwaka uheze ico kigo citwa kwa Regentille carituwe n'abagwayi barenga 1000 mu gihe kigenewe kwakira abantu batarenga 160. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara zo mu mutwe, akamo karatewe kugira ngo abagwayi mu mutwe bose bashobore kuvugwa. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanya, ntuje kure. Nayo mu ntara ya Kirundo abana bo mw'ibarabara barabangamiye abanyeshure. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, abana bo mw'ibarabara barabangamiye umutekano kuva umwaka w'ishure utanguye. Abanyeshure bamwe bavuga ko bamaze kugirirwa nabi. Abajejwe intwaro baragize isekeza ryo gutuza abo bana ngo bagarukane umutekano muri ako karere. Esayo gusa, ayo kumwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Ruyigi abantu babiri baciriwe urubanza bagirizwa kwica umuntu. Alfredi Nibaruta w'imyaka 45 yaragirijwe kwicisha umukozi wiwe inkoni. Sentare nkuru y'igihugu ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi yafashe ingingo yo kumupfunga imyaka 10. Uwagirizwa icaha kimwe nawe Firmin Nduwayo nawe nyene hazopfungwa amezi 6. Iyo ngingo yafatiwe mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uwa kane.
Ivyo abo bagabo babiri bagirizwa vyabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, hari ku mutumba Nyabigozi wa komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Ku bw'amasoko yacu mu Ruyigi, Alfred Nibaruta yarakubise umukozi wiwe gushika arapfa, yamwagiriza kumwiba imifuko indwi y'isima, uko akaba ariko amasoko yaho abivuga, akongerako ko uwo mukozi yabanje kubohwa. Imbere ya sentare, Alfred Nibaruta yaburanye ahakana icaha, namukubise ikofe gusa kandi ico nticari gutuma apfa, uko akaba ariko yisiguye mu mburano ziwe. Firmin Nduwayo uwo bagirizanywa yaciriwe gupfungwa amezi 6 yagirizwa kugira uruhara mu rupfu rwa Buzwizwi Laurent. Inyuma y'umwiherero, sentare nkuru ya Ruyigi yafashe ingingo yo gupfunga imyaka 10 Alfred Nibaruta, akaba ategerezwa kandi kuriha ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100 vy'amarundi. Ku ruhande rwiwe, Firmin Nduwayo yaciriwe gupfungwa amezi 6. Abo babiri bose uko barengukijwe bari bafise abacamanza bababuranira ku bw'ababibonye. Nayo kandi mbandanije ano makuru, bomenya ko mu Burundi ugutanga imiti ivura indwara zo mu mutwe ku buntu ari icifuzo c'abanonosoye ivy'inyifato. Ikigo kivura abagendana indwara zo mu mutwe co mu Kamenge mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura, ubu kiri mu ngorane zo kudashobora kwakira abacitura bose kubera ubwinshi bw'abagwayi. Mu mwaka uheze, ico kigo citwa kwa Gentille carituwe n'abagwayi barenga 1000 mu gihe kigenewe kwakira abantu batarenga 160. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara zo mu mutwe, akamo karatewe kugira ngo abagwaye mu mutwe bose bashobore kuvugwa. Ku bw'intahe ya Pierre Claver Njejimbere, umuhinga mu bijanye n'inyifato, akaba ajejwe gukurikirana ibijanye n'indwara zo mu mutwe muri ico kigo, ukwezi kwa Nyakanga guheze, ikigo cakiriye abagwayi barenga 700 harimwo 630 bagwaye indwara zo mu mutwe. Iyo hica iba ingorane ikomeye kuko ico kigo kidashobora gufasha abantu barenga 100, uko akaba ariko yatomoye. Yibukije ko mu gihe amakungu ahimbaza buri mwaka ku wa 10 Gitugutu umunsi wahariwe amagara yo mu mutwe, mu Burundi abagwayi bariko barasinzikara kubera imiti yazimvye kandi itacubahirije ibisabwa. Uwo muhinga akaba abona ko ingorane zijanye n'indwara zo mu mutwe zifatwa nk'indwara zindi zidakira mu ntumbero yo kworohereza abayikeneye bose. Abakorera mu gisata c'amagara yo mu mutwe batomora ko mu ntara 4 zakozwemwo ivyigwa, umuntu umwe kuri 4 yashobora kuba afise ibibazo bishobora kumutuma agira indwara zo mu mutwe. Abo bahinga bararajwe ishinga nuko abantu bafashwe n'izo ndwara batarondera abaganga, ahubwo baca birukira abapfumu. Basaba leta kwemera urwego rw'abahinga b'inyifato nk'urwego rufise igikorwa gitomoye kandi kizwi. Mu gihe icivugo c'umwaka cari amagara yo mu mutwe ni uburenganzira bwa buri muntu wese kw'isi yose, abakorera muri ico gisata bose basaba abafasha muri ico gisata gufata iya mbere mu kubigira ukuri. Nayo mbandanije ano makuru, nuko mu ntara ya Kirundo hari abana bo mw'ibarabara babangamiye abanyeshure. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, abana bo mw'ibarabara barahungabanya umutekano kuva umwaka w'ishure utanguye. Abanyeshure bamwe bavuga ko bamaze kugirirwa nabi. Abajejwe intwaro baragize isekeza ryo gutuza abo bana ngo bagarukane umutekano muri ako gace. Abana barenga 170 barataye imihana yabo baja mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Ivyo ni ivyavuzwe na buramatari w'iyo ntara. Benshi barahevye ishure kubera imvo zitandukanye. Ubukene buri mu muryango butumwa ahanini no guharika, guhurumbira amafaranga bakiri abana, kubura akarorero bisunga mu babakurira mu bahejeje amashure ndetse n'ibindi. Uko akaba ari Karuberi Hatungimana yahora arongoye iyo ntara yabisiguye mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bitandukanye vyo muri iyo ntara. Abo bana bo mw'ibarabara babangamiye bose nk'uko yongeye kubivuga. Abavyeyi b'abanyeshure bavuga ko bafise ubwoba ku bijanye n'umutekano w'uruvyaro rwabo. Akarorero ka hafi ni akana k'agakobwa k'imyaka 7 kari kagiye kw'ishure mu gisagara ca Kirundo. Hari igihe c'isaha 1:20 z'igitondo. Haheze iminsi 4 ngo umwaka w'ishure utangure.
twabonye abana bane bafashe akana k'agakobwa, abandi banyeshure barirutse, nyabana bo mw'ibarabara barasatse imipfuko y'ijipo y'uwo mwana bamukubagura, baronderayo amafaranga, uko akaba ariko uwabibonye yavuze. Twaciye dutabara dufata umwe muri abo bana, nyakanyeshure gaca kaja kw'ishure karira, bitera abandi banyeshure ibibazo, uko akaba ariko uwo yabibonye yabandanije ashimitse. Abavyeyi b'abanyeshure basaba ko hokomezwa umutekano cane aho abana babo baca. Ivyo vyatumye abanyeshure n'abavyeyi bagira umutima uhagaze. Twafashe ingingo yo kuza turaherekeza abana bacu gushika kw'ishure, mugabo ntivyoroshe nguko uko vyavuzwe n'umuvyeyi. Dusaba ko umutekano wokomezwa na cane cane ahataba abantu. Ivyo ni ibisabwa n'uwundi muvyeyi. Abarongozi baho bakenyereye gutuza abo bana bo mw'ibarabara. Inyuma y'ivyo vyabaye, uwurongoye karitiye ya Nyange Bushaza ari kumwe n'imbonerakure, ni ukuvuga urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, barahishikiye gutuza abo bana bo mw'ibarabara. Tumaze gufata abashika 10, turiko turarondera abandi kugira ngo tubashire mu mihana yabo turi kumwe n'abajejwe intwaro muri komine. Ivyo ni ivyavuzwe n'umwe mu bajejwe intwaro baho. Haramaze kuba umukwabu wo gusubiza abo bana mu mihana yabo, mugabo bagaca basubira mw'ibarabara mu gisagara. Uwahora ari buramatari wa Kirundo yamenyesheje ko abo bana bagiye gushirwa mu bigo vyo kubagorora ndetse no kubigisha imyuga izobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose.